nyene icubahiro Mana ushobora byose waduhaye guciza cyo Burundi kadukira iteka mu guturema ihanga ry'abarundi nyakubahwa umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD ukaba n'intumwa yacu mu guserukira umugambi wa CNDD-FDD mu matora yimirije mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka 2020 ndongozi mwese z'umugambi CNDD-FDD ndongozi z'inzego za leta muri ngaha zitandukanye banyakubahwa bashitsi bahire mwaje kudushigikira mwaje muserukira ibihugu byanyu n'abaserukira imigambwe bakunda umugambi CNDD-FDD inshuti z'umugambi CNDD-FDD banyakubahwa bagumya banga bakenera urugamba mbonera kuri wese mukorani ngaha umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye tugire CNDD-FDD CNDD-FDD ramba CNDD-FDD tsinda abagumya banga komera Imana kureshirira n'akanyamuneza n'akanyamuneza kubw'uyu munsi w'Imana kubw'uko twatanguye vy'ikorano kaminuza ridasanzwe ry'umugambi CNDD-FDD turabisozereye Imana banye natwe kuva dutanga kino gikorwa tugiye kubisozera ikiraduhezagira kandi muduhezagira mwese mwabibonye yataguhezagira umukandida wacu kugira ngo Imana yerekane ko kumwe nawe kuri kumwe nawe kandi abaye ikindi kimenyetso kimwe utakurikiranye acavuga inkuba imwe gusa kugira ngo yerekane ko Imana nayo nivyemeje mw'ijuru cyari ikimango c'Imana ndiko ndasoza nshimira bene mwese yitabiye no koraniro kaminuza bidasanzwe kandi turabona ko amazi yazindutse ageze kure Imana yanezerewe cyane ijuru yanezerewe cyane turi muhezagiro w'Imana kandi twavuze ko atamuva ngata hezagiwe ibyo twavuze nibi rero byatanguriye mu ijuru muhezagiro tuzobona mu bisi imbere n'umunsi w'Imana rero kandi umunsi w'Imana turashima yuko mwaduteye iteka kuzokwama tubibutsa ibijanye n'igisezerano ivya politike turabisozereye tugiye gusoza dushimira Imana rero twisunze icyo Imana tubwira mu gutahuka kwacu uno munsi nagira nsaba umukozi w'Imana adusomera ijambo gusa ry'Imana amajande babwira imirongo gusarenga ine gusa kugira ngo muce mwitahukira ararisoma mutega amatwi ijambo Imana yambaye kugira ngo ndabashikirize tuve ngaho turitahukanye twumve no wese ico Imana mushaka ko gusubira mu byagezwe igice ca 11 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 25 hama rero je kudusomera cyenda babwira ibintu bine Imana isaba gumya banga kugira ngo mutahuke muzi icyo Imana bashaka ko kugira ngo tugire neza kaze umukozi w'Imana Mose akebura abisirayeli ngo bumvire Uhoraho nuko mukunde Uhoraho Imana yanyu muzokwame mwitondera ibyo yabajeje n'amabwirizwa yiwe imanza yashinze n'ibyagezwe vyiwe abana banyu batigeze kwimenya canke kwibona sibo mbarira ariko mwebwe uyu munsi mumenye indero Uhoraho Imana yanyu yabatoje iyo ariyo n'ingene ari uhambaye mumenye n'ukuboko kwiwe kw'inkomezi kandi kwama kubanguye
n'ibimenyetso byiwe n'ibihambaye yakoreye muri Egiputa abigiriye Farawo umwami waho n'igihugu ciwe cyose. Mumenye n'ibyo yagiriye ingabo z'Abanyegiputa n'amafarasi yabo n'imikogote yabo, ingene yatumye amazi y'ikiyaga gitukura abarenga hejuru igihe babakurikira, n'ingene Uhoraho yabahoneje akagirire, n'ibyo yabakoreye muri bwa bugaragwa gushitsa aho mwaziye ahantu, hamwe n'ibyo yagiriye Datani na Abiramu bene Eliyabu umureyubeni, uburyo isi yasamye ikabamirana n'ababo n'amahema yabo n'ababakurikiye inyuma bose, bibera hagati muri mwebwe Abisirayeli mwese. Amaso yanyu yiboneye ibyo byose bihambaye Uhoraho yakoze. Nico gituma mukwiye kwitondera ibyagezwe byose ndabagera uyu munsi, kugira ngo mubone kugira inkomezi, mwinjire igihugu mugiye kujabukiramwo ngo mucegukire, mubone kurambira mu gihugu Uhoraho yarahiye ba sogokuruza ko azokibaha, hamwe n'urubyaro rwabo, igihugu gitemba amata n'ubuki. Kuko igihugu mugiye kwinjira ngo mucegukire kitameze nk'igihugu cya Egiputa mwavuyemwo, mwabibamwo imbuto zanyu mukazivomera munyongesheje ibirenge byanyu, nk'uko umuntu avomera umurima w'imboga. Ariko igihugu mugiye kujabukiramwo ngo mucinjire ni igihugu kirimwo imirambi n'imyonga, kivomerwa n'amazi y'imvura ava mu ijuru. Ni igihugu Uhoraho ni igihugu Uhoraho Imana yanyu yamizako umutima kandi agihozako ijisho uhereye mu ntango y'umwaka ugashika ku iherezo ryawo. Maze nimwagira umwete wo kumvira ibyagezwe ndabagera uyu munsi, mugakunda Uhoraho Imana yanyu, mukamukorera muherereje ko imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose, igihugu cyanyu azokurekurira imvura mu bihe byayo, imvura y'agatasi n'iy'urushana, kugira ngo mubone kwimbura ingano zanyu n'inzabibu zanyu z'umuvinyu n'imyelayo yanyu y'amavuta. N'amasho yanyu azomereza ubwatsi mu matongo yanyu, kandi muzokorana mu gahindo. Ariko mwirinde imitima yanyu niyoshwe, mukazimira mugasaba izindi mana mukazisenga. Ishavu ry'Uhoraho rikazobaziriringira, agakinga ijuru kugira ngo imvura ntigwe, isi ntibe ikimera ibintu, mukazohava muhona bidatevye, mugashira mu gihugu ciza Uhoraho abahaye. Nuko mubike ayo majambo mvuze mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muzabohere ku maboko yanyu, ababere ikimenyetso, muyashire mu ruhanga nk'icibutso, abe hagati y'amaso yanyu. Muzoyigisha abana banyu, muyahoze mu kanwa iyo mwicaye mu nzu, iyo muriko muragenda mu nzira, iyo muryamye n'iyo mubyutse. Muzoyandike ku bishimaryango by'inzu zanyu no ku bikingi by'amarembo, kugira ngo mwe n'abana banyu muzokwame mu gihugu Uhoraho yarahiye ba sogokuruza banyu ko azokibaha, nk'uko ijuru ryama rihagaze hejuru y'isi. Nimwagira umwete wo kwitondera ibyo byagezwe ndabagera, mukabishitsa, mugakunda Uhoraho Imana yanyu, mukagendera mu nzira ziwe zose, mukifatanya nawe ubutakivana, Uhoraho nawe azokwirukana ayo mahanga yose imbere yanyu, namwe muzokwinjira igihugu cy'amahanga abarusha ubwinshi n'inkomezi. Ahantu hose muzokandagiza ibirenge hazoba ahanyu. Urubibe rwanyu ruzohera ku bugaragwa rushike kuri Libani, ruhere no kw'iva ruzi arirwo Efurate, rushike no ku kiyaga cyo mu burengero. Nta muntu n'umwe azoshobora kubahagarara imbere. Igihugu cyose muzokandagiramwo
uhoraho imana yanyu azogutera ubwoba ku bwanyu abatinye nk'uko yababariye. ijambo ry'imana yampaye ndabashikirize mu gusozera ngiri turabashikirije turi mwese rero w'imana kumbure twashaka kubatekerera mu rugero rwanyu meze ngaha uno munsi tugifasha gusura mu byagezwe igice cya cumi na rimwe kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 25 niryo jambo imana yampaye ndabashikirize imbere yo gutahuka harimo ibintu rero bitarenze bine ngomba tubashikiriza dusozera twaga tubanze tubibutse dushimitse amasezerano twagiranye n'imana dusanga muri rya jambo twibukanye ejo haheze muri Yosuwa igice cya 24 kuva ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 28 niryo sezerano twafashe yuko imana ifite ikibanza cya mbere mu mugambo CNDD-FDD. Ibi dukoze uno munsi ni kubw'icyubahiro cy'imana kugira ngo tuyisabe natwe iduhe urugendo rwiza twasezeranye kandi imana irasezerana igashitsa. turashimira imana yuko twari twavuze ko tuza kuza uno munsi imana yarangije rero turatoye umukandida wacu agiye guserukira amatora akaba kandi yimitswe hano n'imana yaturetse ibimenyetso. iyo mana yacu tukomera amashyi twishimire cyane.